Agatondo ko kw'igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icumi 2019 ku munsi w'Imana niho abafana ba Satubi baragiye gutegera King wabo CEO wa Empire Avenue aho yari yaje avuye mu rugendo rw'akazi yarimwo mu gihugu ca Tanzania. Muri uruno rugendo ubona yuko yashoboye kugendera mu masamirizi atandukanye, ndetse vyari biteganizwa ko azaje ariko biza guhinduka kubera imvura zinusigwa muri Tanzania nkuko wenyene yavyivugiye ku kibuga c'indege ndetse no kuri La Costa Beach. No musi rero tugiye kugaruka mbega runo rugendo rwunguye iki mu muziki wiwe nkuko abivuga, mbega runo rugendo ruzofasha iki abandi baririmvyi ndetse n'umuziki ndundi muri rusangi. Reka tugende utaragira subscribe nizere yuko uyikora. Nakubwira yuko Satubi yashoboye kuba mu rugendo yari mu gihugu ca Tanzania, hano twamufata nk'umusapasta ariko hariya ntabwo yaramenyekana. Rero Satubi yagerageje kuvuga yuko yagerageje kwicisha bugufi kugira ngo amenye ndetse amenye vyinshi atarazi. Nico gituma keshi na keshi mu vyo bagerageza kumubaza wenyene yavuze yuko yagerageje kwishira hasi akigira umuntu ari humble, akicisha bugufi kugira ngo ashobore kumenya. Niko vyama biba bimeze. Ariko kandi nitworeka kwibagira yuko Satubi tugarutse kuri interview yakoreye kuri WhatsApp TV yavuze yuko yagerageje gukoresha kiki mu kuvuga ijya ndirimbo mu gacerere. Ibimwe mu bintu vyamuvyoye bituma bamumenya gose gusumba uko bari bamuzi. Harenga cangaruka kuri babandi bavuga ati kuja gukora interview no kwisemba. Ubu Yesu kwisemba kuko mu gihe wewe ukoze mu Burundi ubusanzwe uri umusapasta, ugiye mu kindi gihugu siko babimeze, ahubwo usanga uri mu underground cyangwa n'umustar adasanzwe. Rero wewe utaramenyekana ni vyiza ko wisemba kugira ngo bashobore kuvuga. Ariko reka tugaruke ku zindi mpanuro Satubi yagerageje kuvuga mu Burundi. Yagarutse avuga ati abajournaliste b'abarundi kuba hari wavuze ko ari amatere ntabwo ari amatere namba, ahubwo bagerageza kubaza ibibazo bivanye naho umuziki ndundi uri. Ati reko kubona bamubajije kuri WhatsApp TV kujya nuko bobo araba revolutionnaire baba bafise aho baba bageze. Ariko kandi Satubi yongeye ukibara yuko abarundi na cyane abaririmbyi bo kwibrandinga bo kwidandaza. Ibi navyo ngo bifise akandi karusho akandi ikaba yongeye anakebura yuko music ya kera atari cyo kimwe n'iyubu, ahubwo imbuga ngurukana bumenyi ari kimwe mu bintu bidasanzwe ndetse bishobora kuvana umuntu kuri level iyi bikamushira ku yindi. Nizere yuko mwashoboye kumenya vyinshi. Nakubwira ko Satubi atagiye yiga kuri Wasafu FM gusa, ahubwo yagiye yiga anasaba yuko muri imvyo wese abakeneye kuja gukora interview hanze yo mucako akamwegera, ndetse akanasaba yuko abarimvyi nka bose boza barakorana n'abamenyesha makuru kugira ngo bashike heshi hashoboka. Nizere yuko bashoboye kutabura vyinshi. Nizere yuko ugize like na comment na share ku bagenzi bawe. Atakosa wowe ugize, ndakwifurize ibihe vyiza, ukugwe neza.